Isalo? Sisi unciyeho none ngo ntabwo wambonye? Diudo hano ndi hano. Ninjiye. Wareba gute? How are you? Bataku. Kunugiza. Shaka kunyiba telefone yanje wowe. Kwanza umuntu wibiye telefone ari he? Rega guhigize nka ariko nari nje kurabereka nta nisoni. Sheri ndi Chris. Ndi Chris. Ntumbwire yuko amajoro mazi imisi ndara ntasinziriye yo bari wewe. Ntumbarire yuko umuntu buri munsi yiriko nesha umutwe mu gatondo mbere yuko mbyuka ari wowe mpumagara ntumbwe ko ari wewe. Kanyuhindutse bute nago twakudana gatumbi bimeze neza. Niyo umuntu agusebye mufite kwambwira ngo ntabifise nkukunda kwifotoza. Please. Ntabwo wenda kuyamye nawe. Uyu none barataye umwanya cyo kuraba jewe. Nta soni wewe. None so. Kiye ukuntu gisa kunini kabaye nibiyebo yebo. Yakuntu gisa. Ntago nge nanizi nyine ko ushobora gutinyuka kumbwira gutyo. Ndavuze ngo hora. Kubera yuko jewe sinshaka kumva ko nanje kuraba ikigugu nkawe. Akuntu kimeze. Ibindi ukora. Jewe rero kora ntubura kuri telefone wazi ko je ntazo kubona wewe. Ikimba baje ni mwanya wanje nataye kuno. Peri uri kuramurengera. Ndiko ndengera ibiki? Uyu wamukunze rero urabona jewe umuntu. Urabona wonse ukisha wewe. Wongura simuzu nziza wonwara muri saro wogera gutongura amavuta wonisiga wewe. Rero telefone se shaho wonagura ndabe telefone kuda kwitabira kuri kugenda kanyishe. Nana telefone nziza unafise rero ritoroka gumpamagara mu gatondo sasa no mwijoro pe wariye sheri ndakunda. Bebe unmaze umwuka gusa nani kindi gute. Wankundaga. Nukuno gite. Shagera gukunda ntanakuzi jewe. Kuko yenza kukumenya cyose yago ndakunda nk'umusa nkawe. Ari dutahe nawe. Umwanya wanje nayine ko ndakoze mwintu byinshi cyane. Apana kwa jidi kumwe na gwawe wowe. Nta soni wewe. Tukuru karo kari giraga nani. Mba dutahe. Kiko ndebe ibintu dukora. Kinje no kubarira nimero yiwanje yifute. Ntuzohirahire mu mamagara. Kanizere kutazicuza ariko. Nicuza mu biki. Bara ni no kwicuza mu kinkawe mbwira iki ngiki no kwicuza kuri wowe bro. Nabatero ni twicujije. Bara iki no kwicuza kuri wowe. Wakunze amafaranga cyangwa wakunze umuntu? Shana umuntu ntawe uhari ko ndiko umuntu biyeboye burabira bintu yambaye. Ndakiye gishati yambaye ko nugize. None yeboyebo ihuriye n'umuntu wakunze. Odeboro ntazi no kuja muri sari byari ivyo. Urambwiye ngo uyu muntu akunze ibiki? Nkunda ibiki rero nampereze ibintu ngomba gukunda kuri we. Nkunda iki kuri wewe? Ukunda ibintu cyangwa ukunda umuntu? Nawe nari kumukunda ariko je mura nta mpamvu yo kumukunda. Uyu no mukunda mwiki. Habize ukuntu yiyeresha. It's okay. Nashikomereze sibire mu rugo. Ndabandanya nyene. Gusa ico no kubarira cyo nimero yanje yisibe. Hasone wowe. Umwana nakuzongera. Nuzo yo mana ngiye kubloka ni nimero yose yifuza. Sawa, it's okay, it's okay. Sorry. Nihangana cyane kubona kugiye nabi. Abakobwa b'iki gihe nyene bakunda amafaranga gusumba. Icyo kibazo gihari. Ariko nyene nihangane. Ariko nyine mugomba kumenya ko ibintu ari bishakwa kandi na muntu uvukana amafaranga. Ya niko byakagombye kugenda ariko nyine si twese dukunda amafaranga. Hari n'abandi bakunda umuntu atari gukunda ibintu. Ikibazo ngo ngo kubabona nyine biragoye ra. Se ntabwo tuzashaka nkuko turabakene. Barahari gusa bameze nk'inzabu zinyegejwe. So murashobora kuma kanimero kanyu. Ya nitwa Mimi. Okay. It's okay. Nizereka ko utagira umutima mubi pere aranubuye cyane ku buryo butangaje. Nibisanzwe gusa nyine bihangane. It's okay. Murakoze.